Mwiriwe nanone shuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turabifuriza ijoro ryiza cyane cyangwa se umugoroba mwiza bigendanye naho muherereye cyane. Turi hano mu gisagara ca Bujumbura nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Turabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu nga kuri no mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Mbonesha kure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuri uyu wa gatandatu, turi kwigenekerezo ya gatanu kwezi no kw'icumi umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, by'umwihariko tugiye kwibanda ku makuru akomeye cyane karavugwa muri uno mwanya agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero reka nkubwire ngo byonda kwanditse sabone kugira ngo ucure abana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro tubandanya kugenda turabashikiriza. Ikaze rero by'umwihariko dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri uno mwanya. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, by'umwihariko umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo ahejeje gutangaza neza yuko rero by'umwihariko mu gihe igihugu c'u Burundi kirabasha kuba cyoronka ibitigire byinshi by'abenjira mu gisoda, ari bimwe rero mu bintu bizabafasha kwivuna abansi ndetse by'umwihariko no kugerageza guhangana n'umuntu ari we wese azagerageza gushaka guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi bivuga ko kiri mu bihe bidasanzwe ndetse by'umwihariko aya magambo akaba atangajwe mu nyuma y'uko uyu munsi hongeye kwinjizwa abandi basoda benshi cyane bashika mu bihumbi 10 n'ugwaruka rushika mu bihumbi 10 nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Uru rwaruka rukaba by'umwihariko rukomeje kugenda gwiyongera, ariko kandi igiteye impungenge n'uburyo abanyagihugu bibaza uburyo igihugu c'u Burundi cyaba kiriko kirinjiza abasoda mu gihe by'umwihariko atangwano kirimo nk'uko bakaba bari kubinjiza nk'uko bahoze barabinjiza muri za 2001 ubwo icyo gihugu cari kiri mu ngwano zikomakomeye cyane. Ibi byose kandi byatanguriye ku nama twigeze kubabwira yabaye mu minsi iheze, by'umwihariko inama yaje kugenda irahuza abajenerali bagiye batandukanye by'umwihariko bahoze baragwana muri CNDD-FDD, aho bivuga ko rero baba baratanze umwanzuro w'uko kugira ngo mu gihugu c'u Burundi habashe kuba haboneka amahoro n'ituze cyane cyane no kwivuna abanzi, cyane cyane imihari igiye itandukanye irimo nka Red Tabara ndetse nabo Burundi bwita abanzi babwo by'umwihariko batumye by'umwihariko bwugara imipaka, bakaba by'umwihariko barayimeje yuko igihugu c'u Burundi kigomba kuzogira ibitigiri byinshi by'abasoda. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko atamukobwa n'umwe arekuriwe kuba yo kwinjira mu gisoda c'u Burundi, ariko abasore bakaba bariko baremererwa ku bwinshi. Muraza kunyemerera dusuye inyuma gato twibukiranye ku bigendanye n'iyo nama ndetse na bamwe mu basoda bakomeje kugenda baraduhereza amakuru ku bigendanye by'umwihariko by'umwihariko n'iyo nama yabaye ndetse no kongera umubare munini w'abasoda, ndetse gushika ubu ngubu amagambo ya General Prime Niyongabo arerekana neza ko Burundi by'umwihariko bukomeje kugenda burakataza mu bihe bidasanzwe. Ni mu gihe kandi Uburundi bukomeje kugenda birinjira mu bigendanye n'amatora. Aya matora ubwayo by'umwihariko ariko aritegurwa, arashobora kuzoteza ikibazo gikomakomeye cyane. Ni mu gihe mu gihugu c'u Burundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari benshi, ndetse by'umwihariko imigwi ya politike nayo ikaba ari nyinshi cyane, ndetse by'umwihariko ibi byose bikaba birakomeza kugenda biraganisha ku kuba noneho CNDD-FDD yaramaze igihe gushika ubu ngubu ariyo irongoye igihugu c'u Burundi, ndetse gushika ubu ngubu ikaba ikomeje kugendera ko riyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo ibashe by'umwihariko kuba yozokongera kuzegukana imyanya myinshi mu matora yimirijwe. Ibi byose bikaba bigaragaza ko by'umwihariko hari ashobora kuzibonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muciya cyane. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se aradushikira muri uno mwanya, avuga ko mu bihe by'amatora habonekamo abantu benshi baba bariko barahungabanya umutekano, haba abinjiye mu gihugu ndetse n'abari imbere mu gihugu, ariko kandi hakiyongeraho n'abandi bagiye batandukanye basanzwe babarizwa mu yindi migambwe. Ibi byose akaba aribwo rero ikaba ariyo mpamvu iriko iratuma aba basoda bariko binjizwa ari ibitigiri byinshi. Hari n'intwanzagabo kandi zatuganirije zigaragaza ko Burundi burakashaka kongera umubare munini w'abasoda boherezwa
zoherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradusumira mu bice bigiye bitandukanye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa mu nyuma y'uko rero CNDD-FDD iherutse gusaba amafaranga y'intererano mu bigendanye n'ibikorwa by'amatora. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda agaragaza ko by'umwihariko uwitwa Martin Niteretse yaje kugenda arasaba abanyagihugu yuko bakwiriye kuba botanga intererano y'amatora cyangwa se kuyatwerera cyangwa kuyatera inkunga mu gihe by'umwihariko bivuga ko ubukungu bw'igihugu bumeze nabi ndetse buri mu marembera nk'uko biriko biratangazwa. Turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza bari Igitega, bari Cankuzo, Bururi, Kayanza, Cibitoke ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku mitumba imwe n'imwe mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye. Turifuriza ibihe byiza cane. Turifuriza kandi amahoro y'Imana kuba twumviriza bari mu gihugu by'umwihariko mu bihugu by'abanyi nk'u Rwanda, Kongo ndetse by'umwihariko bari muri Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Turabahaye ikaze. Abari mu burengero bwa Afurika ndetse no muri Afurika yo hagati, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turifuriza amahoro y'Imana cane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka nkwibutsa upyonde kwanditse sabone kugira ngo uce abana natwe turakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko mu muhango wo kwakira abo basoda bashasha urwaruka rushika ku 10,000 bariko barahabwa imyimenyerezo bongeye kwinjizwa mu nyuma y'uko hari abandi baherutse kwinjizwa. By'umwihariko akaba atanu kwezi kuranyuramo. By'umwihariko General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi cyangwa se umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi yaje kugenda atangaza ko ibitigiri byinshi by'abasoda biraza kugenda bizabafasha mu kwivuna abanzi ndetse no guhangana by'umwihariko n'ibibazo by'umutekano muke. Baravuga ko ikibazo kigendanye by'umwihariko n'imipaka igiye itandukanye, cyane cyane imipaka iri ku ruhande rw'ababanyi rw'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ari imwe mu mipaka iteye impungenge igihugu c'u Burundi, ndetse by'umwihariko yakiyongeraho kongera umubare munini w'abasoda bari muri Kongo ndetse no gucungera umutekano abanyagihugu, kuko abandi basoda bose hafi ya bose nga mu gihugu c'u Burundi baramaze kugenda bararungikwa mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu byo hirya no hino. General Prime Niyongabo rero arasanga kubona ibitigiri byinshi by'ugwaruka ariko cyane cyane rwiganzemo ubw'abagabo n'abasore aribyo bizagarura amahoro n'ituze ndetse n'ubushongere n'ubukaka bw'igisoda c'u Burundi. Ariko kandi yaje kuboneraho n'akajyo ko gutangaza ko by'umwihariko bamaze kugenda barakira ibikoresho bigiye bitandukanye, haba indege z'intambara zo mu bwoko bw'amadrone ndetse by'umwihariko radar zigezweho zikomeye cyane zizwi gucungaho umutekano ukomeye cyane mu kirere ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Yavuze yuko by'umwihariko urugwaruka rurimo rurahabwa imyimenyerezo y'igisoda by'umwihariko rukwiye kuba bishyiramo imbaraga ndetse nabwo urwarwo rukaba by'umwihariko rwotanga umusanzu mu bigendanye no kubungabunga ndetse no kugarura amahoro n'ituze haba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi. Munyemerere dusubireho inyuma gatoya, hari amakuru yaje kugenda aho ibintu byose bisa naho byatangiriye. Hari amakuru by'umwihariko twaje kugenda tubamenyesha tubabwira ko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye aherutse gukorana by'umwihariko muhira iwe rero ku Kibimba intwazangabo zifise ipeti rya generali zahoze ziragwana muri CNDD-FDD. Muri iyo nama idasanzwe kandi yaramaze iminsi ishika muri 2, by'umwihariko harongewe ko by'umwihariko umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD by'umwihariko Nyiriteka Revenant Ndikuriyo, by'umwihariko hari n'abatumiwe bagiye batandukanye, harimo intwazangabo by'umwihariko zifatwa nk'izaherutse, harimo by'umwihariko Generali Etienne Ntakarutimana Batazira Steven ndetse na Generali Gabriel Nizigama Batazira Tibia. Hari kandi n'abandi baduhaye makuru akomeye cyane avuga ko ikibazo cy'intwazangabo by'umwihariko icyo gihe ariko ziriga ingene by'umwihariko Generali Aigeme Bunyoni yobasha kuba yorekugwa by'umwihariko ndetse by'umwihariko n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda dusumira, ndetse haba uburyo bakongera kubaka igisoda, uburyo boronka abandi basoda ndetse na zimwe mu ntwazangabo zari zaravuye mu nshingano uburyo zakongera zikarungikwa mu gisoda. Ibintu uko bizifashe rero by'umwihariko muri icyo gihe hari harategurwa abasirikare bashasha nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, abasirikare bashasha by'umwihariko bashika ku 5,000 aho
baba bariko barigishirizwa mu mashuri agiye atandukanye atandatu ari y'abasirikare bato bato by'umwihariko ayo benshi bita by'umwihariko one class nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa se center distraction. Ibyo ni ibintu rero bitari bwigere birabaho ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuva ingwano yo mu Burundi ihagaze, none by'umwihariko iyi ntambara bari bakomeje kugenda baritegura irabiki. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko mu nyuma y'ibyo bihe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, General Major Evariste Ndayishimiye yarafashe abandi basoda bajya gusura by'umwihariko ibigo bigiye bitandukanye biriko biratanga iyo myimenyerezo y'igisoda, ariko kandi andi makuru yibutsa adafise uvumbi akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira, yemezaga ndetse akanavuga ko mu gihugu cy'u Burundi uko byogenda kose by'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza ibihe bidasanzwe. Hari imwe mu ntwazangabo z'u Burundi rero by'umwihariko yaje kugendera abwira umenyesha makuru wacu ko hariho amakuru nyine y'ibanga ridasanzwe ari mu gisoda cy'u Burundi, by'umwihariko yavugaga ko u Burundi bukomeza kugenda buriko buritegura intambara. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira nk'uko bikomeza kugenda biradushikira. Amakuru kandi akomeza kugenda haradusumira nuko inzego z'umutekano nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi zikomeza kugenda zigaragaza ko by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye nk'uko ino ntwazaga bikomeza kugenda iradusumira mu bice bigiye bitandukanye harimo amakamba ashika muri 6 ariko aratanga imyimenyerezo. Iki gihe yaje kugenda aravuga by'umwihariko muri Mabanda mu ntara ya Makamba ndetse by'umwihariko muri za Mutukura muri Cankuzo ndetse na kampo ya Bururi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, aho byavugwaga yuko abasoda bashika ku majana 8 aribo bari kugenda baraharugwa mu kigo kimwe nk'uko bikomeza kugenda biradusomera. Ayandi masoko mu gisirikare cy'u Burundi yaratumenyesheje ko abariko barigishwa ari abahungu gusa, mu gihe by'umwihariko ubundi hahora hinjizwa abahungu ndetse n'abakobwa. Abinjizwa ubu ngubu by'umwihariko nta n'ikibazo cy'ubwenge bariko barakoresheje kubera igisoda casa by'umwihariko n'icabuze abitaba akamo ko kwinjira. Intwazagabo yaragize iti rero mu kubinjiza by'umwihariko babashize ku rubuga by'umwihariko babereka aho biruka, uwashoboye guheza by'umwihariko aho ngaho wese baciye bamwakira, abayoye by'umwihariko abo babonye bose by'umwihariko na cane imbonerakure ndetse n'abakozi bo mu nzu. Biraboneka ko abakuru rero badakeneye kuronka abasoda bafise ubumenyi, bakeneye ibitigiri gusa nk'uko biko biratangazwa. Umwe kandi mu ntwazangabo yaratubwiye ko rero yibaza ko President Evariste Ndayishimiye by'umwihariko akeneye ibitigiri byinshi by'abasoda arungika muri Congo, mu gihe bivuga ko President Evariste Ndayishimiye yunguka amahera menshi atari makeya mu basoda ku musoda wese arungika muri Congo. Birumvikana ko rero kuko aronka rero benshi arungikayo, ariko rero aronka akanoti by'umwihariko kaboneka kugeza ubu ngubu by'umwihariko bakaba bagejeje amabatashi kuri 17 nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Yarungitswe muri Congo batayo zitatu ziramaze kugombogwa, ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira biravuga ko abasoda benshi bashobora gukomeza by'umwihariko kurungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ariko kandi abandi bakaba bavuga ko ari ibigendanye no kubaho kongerwa umubare w'abasoda basanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko inzego z'umutekano nga mu gihugu cacu c'u Burundi zifise gahunda ndetse ziniteguye gukomeza guhangana ndetse no gukora iyo bwabaga kugira ngo zibashe kuba zogarura amahoro n'ituze. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi, biravuga ko gahunda igendanye by'umwihariko n'aba basoda ikomeje kugendera tera umutima uhagaze. Uyu munsi rero by'umwihariko abaje kugenda barinjizwa mu gisoda c'u Burundi n'ubundi birasa naho nta bitandukanye n'ahaheze cyangwa se n'abinjijwe ubushize, kuko gushika ubu ngubu abamaze kugenda barinjizwa by'umwihariko nabo higanjemo abahungu gusa, atamukobwa n'umwe abarizwa muri ibyo ngibyo. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu bivuga ko kandi igihugu cy'u Burundi kirekuriwe kwakira abandi bantu bariko bifuza kwinjira mu gisoda cy'u Burundi, ndetse ngo abantu bakaba bakomeza kugenda barandikwa nk'uko biko biratangazwa.
Amakuru yihuta rero aragaragaza ko Uburundi bukomeje kugenda buritegura ibihe bidasanzwe nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Hari amakuru kandi avuga ko uyu munsi wongeye kumvikana ingwano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko biko biratangazwa, ni mu gihe by'umwihariko Perezida Tshisekedi ari mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse akaba ashobora by'umwihariko kuzaganirizwa na Perezida Emmanuel Macron ku bigendanye n'ibibazo bigendanye n'ingwano muri Kongo, aho zimwe bivuga ko hari umugambi ukomakomeye cyane wo gushakira hamwe uburyo ashobora kuzoshyirwa ku iherezo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikorwa bigendanye n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biribonekeza cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biragaragara nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwihariko biriko biribonekeza no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Kongo barafise umubano utoroshe ndetse unateye impungenge batari bakeya, aho bivuga ko by'umwihariko abasoda benshi bo muri FDLR bariko barageragezwa kuba bahwigwa bukwari, bivuga ko batanguye kugenda baraza guhungira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe amaze imisi binavuga ko abasoda benshi bariko barava mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bararungikwa muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Biravuga ko kandi abarundi uyu munsi bari mu bari bagabye ibitero bikomakomeye cyane ku muhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira mu birindiro byabo mu bice bya Kanyabayonga. M23 kandi biravuga ko yaje kugenda yigwanaho ku buryo bukomakomeye cyane ndetse bikaba bivuga ko yaje kugenda by'umwihariko yaje kugenda yivugana abatari bakeya mu bigendanye n'ingwano zaje kugenda ziraba. Ni urugamba gushika ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya bavuga ko bongeye kugenda barahunga, mu gihe umuhari wa M23 uheruka gutangaza ko uriko urafasha abanyagihugu kongera kugaruka mu byabo. Ngaha muri Kongo haribonekeza ibibazo bigendanye n'ingwano mu gihe by'umwihariko zongeye kwibonekeza mu gihe hari yakomeje kugenda arashakishwa abaguye mu isanganya by'umwihariko mu bwato bwarohamiye mu Kivu, ndetse hakaba hiyongeraho by'umwihariko n'ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ibindi bice bigiye bitandukanye byiganjemo ibimaze imisi birabera mu bice ibimaze imisi by'umwihariko birabera mu ibohero rya Makara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nubwo rero by'umwihariko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeza kugenda yereka amahanga yuko ikora ibishoboka byose kugira ngo irengere agateka kazina muntu, hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko inzego z'umutekano za Kongo zisinziriye. Cardinal Abongo mu kiganiro yaherutse kugirana na France 24 we ubwe yaratangaje ndetse aranagaragaza neza yuko yiteguye by'umwihariko gukomeza gutanga ukuri, ndetse akaba aherutse kugerageza ndetse no gushimangira yuko by'umwihariko ibiko biraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byerekana ndetse bikanagaragaza neza yuko icyo gihugu ca Kongo n'ubundi cyamaze kugenda kirapfa by'umwihariko mu buryo bwose bushoboka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda aragaragaza yuko by'umwihariko ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko hakomeje kugenda haragaragara icyo twakwita ibihe bidasanzwe mu gihe igihugu gisa naho kiri mu bibazo biteye ubwoba. Constantin Mutamba akaba Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu butumwa yaje kugenda arashira ahabona by'umwihariko akaba yaje kugenda aragaragaza ndetse anavuga ko ababajwe n'ibikomeje kugenda biraba ku butaka bwa Kongo, ariko kandi akaba yaje kugenda arasaba inzego zijejwe umutekano ndetse n'izijejwe amatohoza gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko babashe kuba barabira hamwe uburyo bakemura ibibazo bikomeje kugenda byibonekeza. Haba ibibazo by'abagize uruhare mu gutuma haza kugenda harabaho rirasanganya. Perezida Vladimir Zelensky by'umwihariko arongoye igihugu ca Ukraine yongeye kwikoma ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, yaje kugenda aravuga ko ivyo bihugu bikomeje kugenda by'umwihariko biratanga imfashanyo ndetse n'umusada ukomakomeye cyane ku ngabo ziriko zirakorera mu bice bigiye bitandukanye, cyane ku ngwano iriko irabera mu burasirazuba bwa hagati, aho ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda baratanga imbaraga z'igisoda ndetse n'ibindi bikoresho ku ruhande rwa Israeli bariko barayifasha guhangana n'umuhari wa Hezbollah ukusanzwe akorera muri Libani, ariko kandi bakaba bariko barirengagiza ingwano zikomeje kugenda ziraba muri iki gihugu.
ni mu gihe bivugwa ko hamaze iminsi harahungishwa abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye kuri uru ruhande rw'ingabo zibarizwa ku ruhande rwa Ukraine, aho imijyi igiye itandukanye irimo nka Donetsk ndetse na Luhansk by'umwihariko imaze iminsi iribasirwa ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ingabo z'Uburusiya zikomeje kugenda zirafata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni ibikorwa kugeza ubu ngubu kandi bikomeje kugenda biratera impungenge mu gihe Uburusiya bushobora kuzikangura, by'umwihariko mu gihe Ukraine ishobora kuzikangura yaramaze gufatanwa ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Biravuga ko kandi ku ruhande rwa Perezida Vladimir Putin nawe avuga ko by'umwihariko kuba Ukraine yari yemeje kwinjira mu gace ka Kursk cyangwa mu karere ka Kursk by'umwihariko ari ibintu biteye ubwoba, ndetse akaba avuga ko bakoze ikosa rikomeye cyane ndetse bidashobora kuba bazonababarirwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya akaba akomeza kugenda aragaragaza ko inzego z'umutekano zikomeje kugenda ziragaragaza ndetse ziranerekana neza yuko by'umwihariko ari akamaramaza ngaha muri kino gihugu ca Ukraine, aho Ukraine ikomeje kugenda irasa naho ibura intama n'ibyuma. Biravuga ko abasoda bo muri Ukraine bamaze kugenda barapfa ari benshi, abandi bakaba bakomeje kugenda barakomereka, ariko kandi nubwo bimeze bityo biravuga ko no ku ruhande rw'Uburusiya abatari bakeya bakomeje kugenda barapfa. Bivuga ko Uburusiya nabwo bwaba bumaze kugenda baratakariza abatari bakeya muri iyi ngwano, ndetse hakaba harakomeje kugenda haravugwa ko cyane cyane abiganjemo inkeragutabara karizo zikomeje kugenda zirapfa. Perezida Vladimir Putin by'umwihariko avuga ko by'umwihariko yiteguye gukomeza gukoresha ibishoboka byose akaba ashobora kuzangana n'umwanzi wamuteye, ariko kandi akaba avuga yuko by'umwihariko ariko aranasaba inzego zibijejwe muri icyo gihugu ko bokora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bavugurura amategeko agendanye no gukoresha zimwe mu ntwaro kirimbuzi kugira ngo zibashe kuba zo kwemerwa mu gukoreshwa. Ni mu gihe Perezida Vladimir Zelensky nawe amaze iminsi arasaba ndetse aranatakamba ibihugu bigiye bitandukanye bibarizwa muri OTAN yuko byamuhereza uburenganzira mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yo kwemererwa gukoresha zimwe mu ntwaro zirasa kure, aho yifuza kuzotangura kurasa by'umwihariko i Moscow ku mugwa mukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye bivuga ko rero by'umwihariko mu biganiro biherutse guhuza Perezida Zelensky ndetse n'uwahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byaje gutanga icyizere yuko Perezida Trump nubwo yakongera gutorerwa ikibanza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'umukuru w'igihugu, nubwo asanzwe ari n'umunywanyi wa Perezida Vladimir Putin ashobora kuzashigikira uruhande rwa Ukraine. Cyakora aya ni amakuru yaje kugenda arakemangwa n'abatari bakeya mu gihe bazi neza yuko asanzwe afisanye umubano ukomeye cyane na Moscow, ndetse ubwo akaba avuga yuko igihe azongera gutorerwa kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kuzahita ashira akadomo kuri iyi ngwano. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, mukomeze kubana natwe gatanu kuri gatanu ngaha kuri Burundi News TV.